Will you shut up, man? Listen, are you in favor of law and order? I'm in favor of law. Turabaramukije mwebwe bakunzi ba Kiyago Media TV aho muri hose. Tubaramukije tunabipfuriza umwaka mwiza, umwaka w'amahoro, umwaka w'amata n'ubuki. Uzababera umwaka w'ubuntu, abantu ndetse n'ibintu. Kuko iyo ubuntu bubonetse, abantu baraza. Nayo ufise abantu ugira amafaranga. Niyo mpamvu tubibipfurije mu ntango z'uyu mwaka mushasha dutanguye. Uyu munsi twabateguriye muri cya kiganiro mwama mukurikirana Try Again gica kuri imbonesha kure ya Kiyago Media TV ya kuri YouTube channel. Nikaze rero muri kino kiganiro na Jaime irivuza Imana. Uyu munsi twabateguriye iki kiganiro kiza kwibanda kuri ibiriko biraba mu gihugu ca Amerika. Igenekerezo rya gatatu munyonyo niho isi yose yahanze amaso igikorwa c'amatora yariko abera mu gihugu c'igihanganye kw'isi Amerika. Ayo matora yari ay'umukuru w'igihugu n'icegera ciwe, aho yagomba kubangurukanya abakandida babiri n'ivyegera vyabo bava mu migambwe ibiri ikorera muri ico gihugu. Joe Biden yari yaserukiye umugambwe w'abademokrate aherekejwe n'icegera ciwe Kamala Harris, hamwe na Donald Trump yari yasanzwe ari umukuru w'ico gihugu akanaserukira umugambwe w'abarepublikane aherekejwe n'icegera ciwe umukenguzamateka Mike Pence. Uhereye mu itegurwa ry'amatora n'imyiyamamazo yayo, aba bagabo babiri ntibigeze babonana ryiza, aho mu biganiro vyabahuje kuri televiziyo bagomba kumenyekanisha imigabo n'imigambi bazorangurira abanyagihugu nibabizera bakabatora. Hagiye hagaragaramwo ukutumvikana gukomeye, aho Joe Biden yagiriza President Donald Trump kuba yarafashe minenegwe ikibazo c'ikiza ca COVID-19. Well, there's 7 million people that contracted COVID. What does it mean for them going forward if you strike down the cyo agashira mu kaga ubuzima bw'abanyagihugu ndetse n'ubutunzi bw'ico gihugu? Kuri iki kibazo, Donald Trump yamiriye kure ivyiyumviro vya mugenzi we mu kuvuga ko yateje imbere bimwe bikomeye ibijanye n'amagara y'abantu. Ibi yabivuga atuka bikomeye uyu mugabo, anamucira mu ijambo. Well, you're certainly going to socialist. You're going to socialist. We're now into, gentlemen, we're now. Inshuro nyinshi ndetse aho yagiye anatangaza ko uyu adasa n'umwe mu boba abakuru b'ibihugu ba Amerika. Iki kiganiro uko gihuza abatoreza kurongora igihugu ku rwego rwa presidential debate, ni nako kinahuza abazoba ivyegera vyabo vice president debate. Aba nabo Mike Pence ku ruhande rwa Donald Trump ndetse na Kamala Harris ku ruhande rwa Joe Biden, nabo baje guharira bikomeye kuri iki kibazo kirebana n'iki kiza ca coronavirus. Vyagiye bivugwa n'abakurikiranira hafi ibijanye na politike ya Amerika ko iki kiganiro ari naco cerekana uzotahukana intsinzi mu matora baba biteguriye, kuko abantu baboneraho akaryo ko gushikiriza uwo babona ko yatanze imigambi irashe muri commentaire. Byaravuzwe bikomeye ko amahirwe menshi bayaha Joe Biden na Vice President wiwe Kamala Harris, abari baserukiye umugambwe wa Barack Obama w'abademokrate. Iryavuzwe ryaratashe mu mutwenzi wo kwigenekerezo rya gatatu munyonyo umwaka 2020, abanyagihugu buzuza isezerano begurira intsinzi itagabanije uwanuganuganwa Joe Biden nk'ugiye kuyobora Amerika mu kiringo c'imyaka 4 iri imbere. Kwemeza uwatsinze
amatora muri Amerika biba mu mice itandukanye, aho imbere y'uko umugwi utegura amatora ushikiriza ibiharuro vy'amajwi uko biba biriko bitororokanywa mu maleta atandukanye, ariko intsinzi yo ikamenyekana ari uko umugwi w'abagize abaserukira abanyagihugu bita electoral college ushikirije icegeranyo cawo. Muri ico cegeranyo uwatsinze ategerezwa gushikana amajwi 270. Aha rero umukandida w'umugambwe w'abademokrate Joe Biden yatsinze intsinzi itagabanije ku majwi 306 kuri 232 ya Donald Trump. Ibi rero vyaciye bishigwa habona kwigenekerezo rya 15 Kigarama umwaka wa 2020, ariko Donald Trump we avyamirira kure mu kuvuga ko yibwe bikomeye. Joe Biden mu ijambo ryiwe ry'intsinzi yavuze ati: "Mbahaye mwiriwe bavukanyi banje b'Abanyamerika. Abanyagihugu b'iki gihugu bivugiye ubwabo baduhaye intsinzi ikomeye mu mateka y'amatora yose yabayeho ku majwi agera miliyoni 74. Turavye impande zose z'igihugu, abantu bafise umunezero n'icizere bidasanzwe. Ivyo rero nanje vyampaye icizere kurusha. Rero mbijeje ko ntazoba umukuru w'igihugu w'amacakubiri, ariko nzotwarira bose baba bantoye canke abatantoye." My fellow Americans and the people who brought me the dance, Delawareans. I see my buddy Senator Tom Carper down there, and I think kuva kuri iri genekerezo mugenzi we Donald Trump yakomeje kwemeza ko amatora yaranzwe n'uburiganya bukomeye ndetse ntiyigeze akozwa ivy'iyo nshinzi ya Joe Biden. Muri Amerika rero ikigo GSA General Service Administration kijejwe gutunganya ibijanye n'ihererekanyo ry'ubutegetsi cyahise gisaba President Donald Trump korosha ibijanye n'ico gikorwa c'ihererekanyo ry'ubutegetsi, presidential transition. Ico kigo nyene cyahise giha inzu yo gukoreramwo ibijanye n'imyiteguro yo gushikira amabanga kuri uwo yatowe, Office of President Elect. Aha ni naho uwatowe aheza akaba arapanga abazoba bagize intwaro yiwe amaze kurahira. Imbere yuko igenekerezo rya 20 rishika ku isaha ya saa 6 yo ku muhingamo, uwatowe arahirire manda yiwe. Inama nshingamateka na nkenguzamateka zibanza gukorana kugira nazo zemeze ivyavuye mu matora. Ibi ni navyo vyaje kuba kuri igenekerezo rya gatatu, kuri uyu munsi wa gatatu, igenekerezo rya 6/0 umwaka wa 2021, ariko Trump nawe yari yahamagariye abayoboke biwe gukora imyiyerekano. Ikomeye ahari ingoro y'inama nshingamateka Capitol i Washington DC. Uko vyateguwe niko vyaje kuba. Imigumuko yatumye ico gikorwa cigizwa inyuma kurindi sango, aho icegera c'umukuru w'igihugu Mike Pence akanaba umukenguzamateka yaje gusaba igisirikare gufasha igipolisi kugira iyo migumuko ishigwe kwiherezo. Ivyo vyaje kuba ndetse umwe muri abo bigaragambya anahasiga ubuzima arashwe urusase. Abandi batatu baje kwitabira Imana mu bitaro. Nayo igipolisi ca Amerika cyatangaje ko umwe mu bapolisi babiri bakomeretse
bivuye kuri iyo migumuko yaje kwitabira Imana nawe mu bitaro ku munsi wa kane aho yariko arakurikiranwa n'abaganga. Ku munsi wa kane igenekerezo rya 7/0 umwaka wa 2020 imbere y'ibinyamakuru n'abamenyesha makuru, Perezida Donald Trump yatangaje icese ko atigeze atuma umuntu n'umwe gutera ingoro y'inama nshingamateka. Avuga ko abashingamateka n'abakenguzamateka bagomba gukora akazi kabo. Yamenyesheje ko kutemera ibyavuye mu matora yabikoze atari uko yanka igihugu, ariko yariko agwanira demokrasi. Ati mwebwe mwagumutse mumenye ko mutazigera mushikira ubutegetsi biciye muri iyo nzira. Ndazi ko mwatangajwe n'ibyavuye mu matora, ariko mugomba kubyihanganira, ni demokrasi. Tunagiriye ko tumenyesha yuko intwaro nshasha izoshigwaho itariki 20/0 icese. Iri jambo rero rishikirijwe inyuma y'imigumuko yo kuwa 6/0 2021. Reka tunabamenyeshe ko FBI, Federal Bureau of Investigation, yamaze gutangura guta muri yombi abakoze iyo migumuko kugira bakubitwe intahe mu gahanga. Perezida Donald Trump ni nako yagiye amenyesha ko atazitabira ibirori byo kurahiza uyu mukuru w'igihugu mushasha azorahira igenekerezo rya 20 isaa 6 z'umuhingamo. Turabakengurukiye mwebwe mwese mwabashije kubana natwe muri kino kiganiro. Reka dutegereze bigiye kuba, tuzobamenyesha n'ingene imihango canke se imigigwa yo kurahira izogenda mu kiganiro kizokurikira ku bijanye n'iyi politike ya Amerika. Turabakengurukiye rero mwebwe mwese mwabanye natwe muri kino kiganiro, tubasaba gukora subscribe ku batarabikora, mwongere musangire na bagenzi banyu kuri like canke share na comment. Ni Kiyago Media TV, Jaime Irivuza Imana.